Mhm. Amakuru yawe rero umeze gute? Meze neza. Mm. Bo mwari mwaturondeye tuganire ku bijanye n'uyu muntu mwabuze nkuko n'abandi abikora. Rero nagira mutegere mutwibwire, hanyuma muce mutubwira uyu muntu ibyiwe uko bimeze, kugira ngo kumbure abaza gukurikira ikiganiro batahure uyu muntu turiko turaronderera ubufasha ninde. Mu bisanzwe umuntu turiko turonderera ubufasha yitwa Kwizera Sandrine, Ubanza kwivuga wewe. umurundikazi. Nje nitwa Gilene ariko basanzwe bazi ku izina rya Rina. Mm. Umuntu turiko turonderera ubufasha ni mukuru wanje, Mm. asanzwe ari muri Saudiya. Mm. Ah, Yitwa akaba nde? yashitse muri Saudiya. Yitwa Kwizera Sandrine. Avuka he? Avuka ku mutumba wa Kavumu, umusozi ni Gweza, agacimbiri n'ikibazo. Mm. Aba ari umumama w'abana batandatu, Mm. hanyuma akaba yashitse muri Saudiya itariki 19 z'ukwezi kw'indwi 2023. Mm. Yarashitse nyene nk'uko bisanzwe, arashika arakora. Yarungitswe muri Amaze Saudiya gukora nande? Ikigo iki? muri Alfayet, Mm? mu kigo citwa Alfayet. Ikigo bita Elfayed kiri hehe? Ah, sinzi kuko ubunye basigaye barahinduye aho bakorera. Mm. Eh, Ni mu Kanyosha, ni mu Nyabugete? ni ngaho onye ndibaza yuko ashobora kuba ari ngaho mu Nyabugete. Reka tubandanye. Ati rero byagenze gute kuva asafiriye mu kwezi k'umunani nk'uko bivuze? Kuva asafiriye bwa mbere yaragiye mu nzu ya mbere arakora, amaze gukora nyene barananirana bivanye n'inyifato y'umubosi wiwe. Mm. Ndakora ibishoboka byose arahindurirwa inzu. Mm. Amaze guhindurirwa inzu araja mu yindi ari niyo onye yari akirimo, arakora nk'uko bisanzwe, arakora hama bivanye n'uko yagize ikibazo ca telefone irizimya burundu. Mm. Ndagerageza kuvugisha mabuja wiwe amugurira iyindi telefone, acambwira ati ndamusabire kate simu bivanye n'uko iyo yari yagiye akoresheje yari nimero yo mu Burundi. Mm. Hama bimaze kugenda uko bica bitangura guhinduka, mabuja ndiko ndamusaba ati mugurire kate simu, ico kibazo ntiyakinyishurako. Ahubwo anyishuye yaca ambwira ngo izina ntirishobora guca mu mashini. Ndamubwira ati none twebwe ubundi bwoko natwe tuzigura uko nyene uko onye nawe uzigura wabigenjeje gute? Mu bisanzwe mbona umenga nyene ariko arabikweva, ndavyihoza. Ukwezi kwa mbere kurahera, namuvugisha kuri telefone ya mabuja, aramuha telefone turavugana. Mm. Muvuganye arambwira ati nukuri jewe ntibampa wifi, ntibampa telefone, basi ntume numva ati abana bamerewe gute. Mm. Rero ico nico kibazo yagumye ahurana naco. Hama arambwira ati nukuri mfasha unsabire bangurire umurongo kugira nje ku murongo bampe na wifi, ko akazi kabo ndagakora nk'uko bisanzwe kandi bakaba banakishimira. Nukuri bifashemwo, ntibagize bampe wifi baca bayikata mu minota 30 baba bayikase. Hanyuma rero kuri ivyo genda gerageza kubivuga nyene, ndabona yuko umenga nanje ndananiwe ubwanje.
ariko sinacitse intege ngo ndagira ndamubwira haragera yuko ndamwandikira ntanyishure agasoma ntanyishure amaze gusoma ntanyishure ndamutelefona akankatira telefone ryari niho nagize ukwezi kwa mbere kwaraheze n'ukwa kabiri ryari ca ndaca ku nimero ya mabuja wanje ndamubwira ati madame fasha unize telefone yawe kubera je nta mayinite mfise unize telefoni mabuja wa mwene wacu aranyumvira arampa telefone ndamutelefona haca hitaba umwana wiwe hitavye umwana wiwe ndamubwira ati nshaka umuhe Sandra tuvugane shaka numve yuko ukuntu amerewe aca anyishura nta muntu yitwa Sandra ahari ndamubwira ati gute kandi iyi nimero nyene ariyo nari sanzwe ndabatorako gute tawe uhari aca arankatira telefone mu nyuma nsibiye gutelefona aca arankatira tena ntiyasubira kwitaba rero ngaho onye ntangura kubwira kurondera umugabo we ndamubwira ati kino gihari genda kuri ikigo camurungitse ubabwire bamurondere nawe nyene ntiyari yicaye burya yagumye agenda ku kigo urumva uko yagenda niko bagira bamubwira ngo ntibasomye message ngo babishure baratelefona ntibitaba rero no kuvuga yuko bananiwe nabo mu Burundi nanje ubwanje ndino turi kumwe nananiwe nagerageza guca ku nimero zitandukanye kugira ngo ndamutore ariko bumvise ijwi kari jewe kubera bari bamenyeye baca bankatira telefone rero gushika isaha n'aka kanya tugiye mu kwezi kugira gatatu ntituzi ati arakomeye canke aragwaye ntituzi ati aho yakora ntihakiri canke baramusubije kuri office rero nico twashaka mudufashemo kugira twumve tetesi kiyo nk'uko bisanzwe iyo ibintu bigenze nk'uku wewe uca ukora ibintu vyo kurondeza kandi ntuhera iwacu honyene hari ahandi muba mwaraciye kugira ngo murebe ko mumubona bisanzwe yari yarampaye nimero tukivugana yari yampaye nimero zo kuri office yashikiye ko ngaha muri Saudiya ndabarondera yari akiri mu nzu ya mbere ndabarondera baranyishura bababwira ati mwodufasha mukamuhindurira inzu kubera ntabwo amerewe neza ahantu hari baravyumva baramusubiza kuri office kuko n'iminsi yari amazeho koze ntibigeze bamuhemba rero batamuhembye baramusubiza inyuma kuri office baramuronderera ako kandi akazi rero bivanye n'uko WhatsApp yanje yaheze nimero ntari nanditseko izina zose zaciye zigirane zaciye zipotera ndarondera iyi nimero ndayibura nuko vyagenze ubu ni ukuvuga ko rero mwebwe nta makuru mufise namwe k'uyu muntu nta makuru namwe nk'aya mezi atatu ariko arajamwo ntituzi ngo arakomeye nta nubwo ariko arahembwa ngo tumenye ati yahembwe canke yagizene nta kintu na kimwe tuzi none ntacyo mu busanzwe iyo umuntu abuze ikigo umuntu aritura ikigo cyamurungitse kugira ngo kimufashe gushaka uwo muntu ibi birafasha yuko nk'umuntu yabuze yaca aboneka muba mwaragiye muri hano turabona ko yasafirishije na Fayed International Company muba mwaragiyeyo murababaza ati wa muntu mwarungika muri Arabia Saudite twamubuze none nimudufashe kumurondera ego byo twarabikoze inshuro zitatu kandi n'izi nimero ndazihawe n'abaho nyene bamurungitse kuko ego ko muri Fayed ego baguhaye nimero zihe bamaye izi nimero zabo baca bampa n'iyi foto yo kw'ico kigo kugira ngo nabo turabe yuko natwe tworonka basi
n'uburyo ukuntu twoshobora kuvugisha ababosi biwe. Okay, none muri izi nimero wampaye harimo nimero z'umubosi wiwe? Ego nayikurungikiye. Mm, okay. Ubu ninahamagara umubosi wiwe aritaba? Uri sure? Urabyizeye? Ego Urantunga. Mm, arashobora kwitaba kubera umubosi we izi nimero ni iz'umugore wiwe. mm, Umubosi wiwe mm, ntabwo twavugana, kenshi twavugana n'umugore wiwe. yego. Ego. Nyine burya umugore n'umubose yaba umugore yaba umugabo bose numva ari ababose ntacyo bitwaye. Icy'ingenzi twebwe niko tubona gusa, um, nuko tubona turose uburyo twasesega umuntu wanyu tukamubona, ibindi byose nimba ari umugabo byocako, nimba ari umugore biga ku bwacu twebwe nta kibazo dufite ku muntu uwo ari we wese byocako. Mm. Okay, muri Saudiya hariho ikigo yashikiyemwo, coco ntacyo mwakoze kugira ngo mukibaze? Ikigo nyine niyo nakubwiye ati igihe yashikira mu nzu ya mbere Mm, niho nabaterefone ndababwira ati afise ikibazo runaka mwashobora kumuhindurira inzu. mm, Baramuhindurira, rero ntitwabandanije kutuvugana kubera yari amerewe neza. mm. Nimero rero zatakaye muri ubwo buryo bw'uko WhatsApp yaheze. Mu gihe mwavugana amafaranga yarahembwa neza, umushahara wiwe nta kibazo cyari kirimo? Ego barayamurungikira uretse aya mezi aheze 3 batamurungikira. Ego. Urumva muri aya mezi tutaheze mutamwumva kuri telefone nta n'umushahara? Oya, Wowe igihe muri kuvugana ingorane yakubwiye yarafise zari zihe? igihe duheruka kuvugana yambwiye yuko Mm, ingorane afise nuko nta carte sim afise, kandi n'ikindi naco nta wifi bamuha. mm, Yaragerageje kubaha amahera muyahembwa kugira bamugurire basi amayinite canke iyo carte sim, mm. mu mahera bakayaguma uko nyene bakarinda bayamusubiza ataco bagizene bamukoreye. Akaguma akora akazi? Ego. Eh, Barya abantu rero mu kubabwira ikintu n'ubundi akurikiye kino kiganiro abyumve, iyo babwiye n'ineza ukabona ntibavyumva uca uhindura isura. Uhinduye isura ugahagarika akazi uvuga ati uyu munsi sinkora, nsubira gukora ndose iki kintu iki n'iki n'iki, barakiguha. Niko basaba ikintu umwarabu, kandi agize amanyama ugira ayandi, aciye bugufi ugaca bugufi. Ivyo nivyo bintu wumva, iyo usavye ugasaba uyu munsi, ejo hirya y'ejo wowe uguma ukora akazi, ntiwigira abona ko ufise ingorane. Ibintu vyumve mw'abantu niko bimeze. Ubu kugenda rero mm, noneho rero ndashaka ko nandikira uyu muntu umubosi wiwe, sibyo? Mbanza kumusaba ko no mutelefona. Uwo hepfo yitwa, nuwo hepfo wanditse mwene wanyu vyo yitwa nde? Gatanga Amazina amazina yose dada, kandi uvuge usohora ijwi. yitwa Kwizera Sandrine. Mm. Ariko ako kazi bamuhamagara Sandra. Oya, ivyo bamuhamagara ntibiba bikenewe, twe turabivyanditse kubera nabo baba bazi izina ryiwe n'ubwo bamuhamagara kurya. No kubera bumvise umuntu amurongoye bakavuga izina ritari ryo kandi bamuzi gutanga. Oya ntaco. Ndiko ndamusaba ko namuhamagara ndumva ko yovyemera. Mm. Mm. Izina ni Kwizera Sandrine. Kwizera Sandrine.
Her işte bu ev. Okay. Evia, Kwizera Sandrine, kugenda gihejeje. Mahete. Turabona twemerera, yego turabona twemerera. Kanda kwereka message ndamwandikiye. Oo. Bon, ntariko arasoma, sinzi impamvu ngira araza gusoma ariko mube mwihanganye gato muranyumva. Mm. Attention. Eh, arasoma niyasoma aca anyemerera aca ndamuhamagara ndaza kumuvugisha nisunze iyi message nanditse kuko sinzoba ndavyibagira kubera uzi umwanya munini ndavyibagira kubera ibidosiye vyinshi. Ndaza kukwibuka ntacu. Mm. Oo. Okay, nagwaye kopi ya message namwandikiye ibikubiyemo navyo ivyo tuza kuronka mu nyuma ndaza kubikubwira. Reka nce ngarukiriza ngaha sivyo? Nta mpamvu yo kurondera Elfayede kubera ko nta kintu kiri bukore, urumva ko nayo yananiwe. Mm. Okay, murakoze rero igisigaye nuko tuzaguma tuvugana, reka mbanze nanje nkore ivy'iwanje. Okay. Nshuti zanje ibintu ntivyoroshe, abantu bacu bariko barabura cane gose, ariko rero nubwo Elfayede kumbure ko umwanya bavuga ko ataco boshobora gukora mugabo iki ni ikibazo kibaraba kuko iyaba eh, baragize inguvu uyu ntaba yaraburiwe irengero. Ibi rero turacabaza n'ubu Elfayede kidufasha kurondera uyu muntu vyanse bikunze. Igice ku kigo co muri Arabia Saudite bababaze harya bagurishije urya muntu batelefone muri iryo rugo. Ikindi nacyo iki ni ikibazo gikomeye kuko ambasade iratelefona nayo nyene ikabaza iraraba uyu muntu muri systeme yabo bagasha bamenya umubose yamuguze bagasha bamuhamagara bakamubaza ko uyu mukozi ameze neza. Reka tutaravyibagira hariho pasiporo ngaha yiwe ariko ntitwayerekanye ngaha kubera ko ziba ari imvo z'umutekano. Tuyisangize tuyisangize abantu ya tuyisangize abantu ya okay. Reka je ndaza kugaruka mu kanya rero kumbure nizere ko uyu muntu aboneka, kuko atabonetse naho twobaza kubera iki tukomeza kubaza n'ubundi kuntu abana b'u Burundi bagenda muri Arabia gukora bagaca bazimira. Nk'uyu murumva ntawuzi ko ariho ntawuzi ko atariho, amezi 3 ntahembwa ntavuga n'umuryango wiwe. Ngaruka kuri cya kintu ca telefone mw'abantu mwe mwabigomwe murungika abantu muri Arabia Saudite, namwe ubwanyu ku mutekano wanyu ni mwisabire canke mubishiremwo muri kontara yuko umukozi ajana telefone. Ibi bintu bizobaruhura gose, bizotuma na mwebwe ibintu vyinshi mwabazwa mutongera kubibazwa kuko bazitabariza, tuzoronka amakuru vyoroshe. Murakoze.